Bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru yaranze iyindwi tiko turasozera tuyahera ku ngingo zikurikira muri iyindwi tiko turasozera umutekano warahungabanye muri zone Buringa komine Gihanga ni mu ntara ya Bubanza mu gitero cahitanye abantu 9 leta y'u Burundi ikaba yari yamirije ivyico gitero negekanya hagihe yamezi ya ntwara ntenda mu na Rusama yerekanye ko muce munini w'intara kama z'igihugu hazogwa imvura ku rugero ruri hejuru y'imvura yari isanzwigwa mu gihe c'impeshi ido nido ryano makuru yaranze iyindwi tiko turasozera ni mukanya sangwe ikaze Ano makuru yarandinzwe tuyahere mu gisata c'umutekano abantu 9 nibo bapfuye 5 nabo barakomereka mu gitero cabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana muri zone Buringa muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu itangazo ryo ku munsi wa mbere leta y'u Burundi ikaba yamenyesheje ko vyakozwe n'umugwi yita witera bwoba Rede Tabara ikagiriza igihugu c'u Rwanda ko gishigikiye uwo mugwi muri iryo tangazo ryasomwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima yamenyesheje ko inzego z'igihugu zibutsa ko abarundi ko igikorwa cyo gutsimbataza amahoro n'umutekano ari cy'umurundi wese tumukurikire Igenekezo rya 2025 ruhuhuma umwaka wa 2024 mu gihe cy'isaha 3:30 z'ijoro umugwi w'iterabwoba witwaje ibigwanisho Red Tabara warateye umuryango wari usanzwe uri mu kigandaro iburinga aho ni muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza ico gitero kigayitse carahitanye abantu n'ibintu bitari bike birahononekarira ibitigiri by'ivyononekaye nibi bikurikira abantu 9 bari itavye Imana bahitanywe n'ico gitero kigayitse harimwo abakenyezi 5 hakabamo n'umusirikare umwe yaraje gutabara abantu 5 barahakomerekeye muri ico gitero kigayitse hakaba harimwo abakenyezi 3 kuvyerekeye ibintu vyononekaye imodoka yarimwo umuntu yari yitavye Imana bari batwaye mu buruhukiro yaraturiwe hari n'imodoka imwe n'ipikipiki imwe zari zihagaze muri ico kibanza zaraturiwe ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri ako karere yarononywe Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ico gitero kitagira izina cakorewe bene gihugu bitekaniye mbere bari basanzwe bibereye mu kigandaro mu mubabaro Leta y'u Burundi irahojeje imiryango yaburiye abayo muri ico gitero kigayitse abakomeretse nabo ibipfurije gukira vuba Leta y'u Burundi irasubiriye kwiyamiriza inyifato y'igihugu c'u Rwanda igihe imyimenyerezo n'ibigwanisho umugwi w'iterabwoba Red Tabara udasiba guhekura Burundi n'abarundi mukwama wate ya bene gihugu bitekaniye ataco bazira ikabisubiye gusaba ishimitse leta y'u Rwanda gushikiriza leta y'u Burundi abarongoye uwo mugwi sanzwe bacumbikiwe mu gihugu c'u Rwanda barengutswe imbere y'ubutungane leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano ikabisaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abene gihugu bagume bafatanye mu nda bagira urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo atakindi babigamije atari ugushira Uburundi mu marira leta y'u Burundi isubiye gutera kamo abarundi bose kugira ngo bagire urunani mu kugwanya iterabwoba iryo ari ryo ryose no kumenyesha ababarongoye ico cyose coba kibateye amakenga ukubungabunga amahoro n'umutekano n'uruhara rw'umwe wese kandi ni igikorwa kigaragaza ugukunda igihugu abo bantu 9 bahitanywe n'ico gitero bakaba bahavuye bashinguranwa iteka kuri munsi wa gatandatu w'indwi tiko turasozera kurundi ruhande umugwi ugwana Rede Tabara ukaba waremanze ico gitero ubicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter X uwo mugwi ukaba wamenyesheje ko wateye ibirindiro by'abasirikare ko utateye abanyagihugu
inzira y'ibiganiro ngo niyo yonyene ishoboka gufasha mu gutora umuti w'ibibazo biri hagati y'u Burundi n'imigwi itera Burundi byashikirijwe na Laurence Ngendakumana umunywanyi w'inama y'inararibonye mu muryango wa Afrika yo hagati EAC inyuma y'igitero cahitanye abo bantu 9 iburinga ku munsi w'Imana tumukurikire. Inzira si nyinshi twaraciye mu ngorane nyinshi muri iki gihugu zirimo n'ingwano uko nyene harigeze kuba mbere igihe hari imigwi indwi igwana n'igisirikare cya leta turaganira turasha ku masezerano y'Arusha ashira imbere ibiganiro ayo masezerano y'Arusha yategetse yuko umuntu wese azoba afise ivyo akingira canke ivyo asaba canke ivyo yipfuza ategezwe kubicisha mu nzira y'ibiganiro kuko twasanze inzira y'intambara nta kindi zana ataramarira ataramaganya atari umwiheburo atari none mu gihugu abantu bagapfa cyane ugasanga hariko hapfa abatari muri izo ntambara nk'ugwaruka abana bakiri bato n'abakenyezi nta yindi nzira rero atari kwisunga ibyo twasezeranye muri ayo masezerano y'Arusha na cyane abantu bakumva neza ibintu byatumye twinjira muri izo njyane ni kuki leta nabo bavugwa ko batera batokwisunga iyo nzira yo kuganira bakagomba gusubiza igihugu cacu mu maganya mu marira inkingi niyo yo kwisunga intumbero zine ziri mu masezerano y'Arusha abatazozisunga izo ntumbero zine nta mahoro bazodushikanako nta terambere bazodushikanako nta kubana neza mu budasa bwacu muri igihugu bazodushikanako icambere ni gutoza no kwandika neza ataho umuntu yegamiye ivyabaye muri iki gihugu kugira ngo ntibize bisubire mu gifaransa twobyita rupijamesa icyakabiri mu gutwara no kwisunga intwaro ya demokrasi n'intwari bibereye aho amatora ategurwa neza gatunganywa neza ntasubire kuba ingomoko y'indambara ubwa gatatu twavuga tuti ntihagira umuntu asubira kwiyitirira igisirikare ubwa kane twavuga tuti igihugu casambuwe n'intambara canke n'ubundi bube gito iki gihugu nukuja hamwe tukacubaka. Leta y'u Burundi parke nkuru y'igihugu nako ngo yaruguruje mu butungane amadosiye abiri yo gushengeza mu gwire tabara biturutse ku bitero bibiri yiherutse kugira muri zone buringa hamwe no ku mutumba wa Vugizo mu Gatumba mwitangazo ry'umushikiriza manza kizigenza wa Republika ryo ku munsi wa kane Leonard Manirakiza akaba yamenyesheje ko ubutungane bw'u Burundi buzokora uko bushoboye kugira ngo habakoze ivyo bitero intahe ibakubite mu gahanga tumukurikire. Kubw'ivyo bitero vy'iterabwoba bibiri haruguruwe amadosiye y'icaha abiri imwe nomero RMP 2315 agakoni nepe ku bitero vyabereye ivugizo hamwe n'iyindi RMP 2897 agakoni ne je ijanye n'ivyabereye iburinga twihweje ivyononekaye hamwe n'abahitanywe n'ivyo bitero biragaragara ko abo bicanyi biterabwoba bahurikiye mu muhari w'iterabwoba ridetabara atakine barondera atari kugandagura abene gihugu atari abasirikare aho bishi abana n'abene gihugu batari ubagwanya kibabaje gusumba nuko mu gitero izo nkwe zikibi zigira iterabwoba zagize iburinga zagandaguye umuryango wari wibereye mu kigandaro zibazongeye ikibi mu kindi aho rero ziba zikwegeye kwagirizwa icaha kibi cyagomera bunwa mu gushira mu kindi kigandaro abari basanzwe bagandaye ico caha kibi kizohama abo bicanye iterabwoba bagikoze ubutungane bw'u Burundi biciye ku mushikiza manza kizigenza wa Republika burasubiye kwiza abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara abo babikoranye n'abagize ico baterera kugira ivyo vyaha bikogwe bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane hanyuma bahanwe bimwe vy'akarorero kubw'ivyo turateye akamo umuntu wese afise kumuzirikanyi amahoro n'umutekano gufasha ubutungane mu kuduma k'urutoki uwo wese yagize uruhara mwishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi mubi ugayitse wo kugandagura bunyamaswa bene Burundi maze bashigwa imbere ya sentare bahanwe ko niko imiryango yabuze abayo n'ivyayo hamwe n'abarundi bose bazoba batunganirijwe. Nena ibabwiye mu ngingo nkuru zano makuru yaranze indwi tiko turasozera
ko mu bijanye n'ibidukikije integekanya bihe y'amezi ya ntwarante ndamukiza na Rusama yerekanye ko igice kinini c'intara kama zose z'u Burundi hitezwe imvura iri ku rugero ruri hejuru y'urugero yari isanzwe yaguye ko muri rusangi mu kiringo c'impeshi byashikirijwe ku munsi wa kabiri na Deogracias mu gihe nako muri iyi impeshi yasiguye ko iyo ntegekanya bihe yerekanye ko uno mwaka imvura yabandanije igwa mu bice bitari bike kuri ivyo bushkiranganji bw'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko akaba yamenyesheje abarimyi ko borima ibitegwa birinda imvura nk'ibiharage bita ibirembegwa no kwijukira guca imiserege itwara amazi y'imvura mu gihe izoba iriko igwa ku bwinshi. Inkuru ya nyuma y'ano makuru yaranze izitiko turasozera mu gisata c'ibidukikije nyene amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze ku rugero rutuma abahatemberera muri ivyo bibanza byo kwinezerezamwo nkaho bita kuri plage mu Gifaransa ahatagihurumbirwa ku bwinshi nko mu kibanza cahoze citwa Cercle Nautique ikibanza gihagwarikwamwo imiduga parking kirangwamwo amazi. Adolphe Maniratunga hagarariye byifata kibanza ico kibanza akaba yamenyesheje ko batacinjiza uburyo ku rugero bahoze babwinjiza ko cyo kimwe n'abahagarariye ibindi bibanza nk'ivyo agasaba leta y'u Burundi kubagabaniza amatagisi. Omer Ndowayo mu bibanza bitandukanye twagendeye nko kuri Zion Beach amazi akubita neza na neza ku mpome z'amazu abantu bicaramwo bariko bafungura canke bihereza ikinyobwa utereye imbere gato kuri Cercle de la Paix benshi bazi ku izina rya Cercle Nautique hatunzwe nuko hakirirwa bahagendeye hubatswe mu mbaho mu kirere na yahandi amazi agera munsi y'ivi gato uyahonyoyemwo parking y'imiduga yo yararengewe ku buryo abaje n'imiduga bayisiga hanze bakinjira n'amaguru hirya gato dushitse kuri Safi Beach ibarabara rihashika uvuye ahahoze ubwiherero rusangi gushikaho Safi Beach hera hafi y'ikivuko gikuru ca Bujumbura byuzuyemwo amazi imodoka ntizikihaca igice kitari gito c'ico kibanza harimo na harutuzu abahagendeye bikingamwo izuba tumeze nk'imitaka ariko hejuru dusakajwe n'amabati hari mu mazi hose mu gukinga ngo ico kibanza cyose ntigitwagwe bakoze uruhome rw'imbaho inyuma yazo amapine manini barundamwe umusenyi. Adolphe Maniratunga ahagarariye Cercle de la Paix avuga ko ayo mazi yatumye ingenzi zikata zireka kuhagendera ku bwinshi. Ingene hangana urabona ko ni kibanza atari gito cyane muga ahantu habangamiwe ngahi wacu urabona ko ari muri parking honyene ubundi bwo ikibanza cyo kudandarizamo kiracagize ente kirakwiye ingaruka nuko catubura abakiriya uravyumva ko baburaho bashira amamodokari yabo agace bahitamo kugira ante kugenda kuko naho dusigaranye duparking aho kwibarabara gatoyi ni hatoye cyane twavuga ko ubu dusigaye dukora nko ku bice 40% umva twarahombye ibice 60% twarinjiza amafaranga atari make ni miliyoni nka 6-10 twarazica mugabo ubu onye usanga turaca nka zibiri umwe n'usugu ingaruka bigira nko usanga turiko dukora duhomba kuko nko guhemba abakozi umva ko bica bigorana amazi umuyaga nkuba umva ko bica bigorana na no kurihanya nk'amataxi ya OBR umva ko bica bikibazo. Asaba leta kubagabaniriza amatagisi kuko batacinjiza neza amatagisi abakaraba ingene yagabanya amagaheza bagasubira bakaraba ingene bahinyanyura baravye ingene ibihe byasubiye guhinduka amazi agasubira inyuma. Ayo mazi ngo yoba amazi indwi zibiraduze ku rugero rutuma batoroherwa gukora neza. Ningaha amakuru yaranze indwi aciyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mweko murakurikira mubandanye mu gihe byiza naho butaha.